Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yagendeye kuri uyu wa 17 Ntwarante 2022 komine Busiga y'intara ya Ngozi aho yagiranye inama n'indongozi z'uwo mugambwe muri yo komine. Mu ijambo ry'ikaze umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Ngozi Jules Aristide Ndatimana yamenyesheje ko yo komine ikibano cifashe neza kandi ko n'amahoro n'umutekano bitsimbataye mu gihe ari ni komine hano rubibe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Akavuga ko abagumyabanga bo muri komine Busiga bitabiriye bimwe biboneka akamo ko gukorera mu makoperative. Nayo munyamabanga nshingwa bisata mu mugambwe CNDD-FDD Ndayizeye Silvestre yabibukije guhagararira amahoro n'umutekano no kugwanya bivuye inyuma urudandaza rw'amagendo. Nayo mu mpanuro yatekereye abanyabusiga umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yabahamagariye kuba indongozi nyazo, kuba karorero hamwe no gukomeza gukorera hamwe mu makoperative kugira ngo bashishikare kugwiza umwimbu. Amakoperative turashima hari kagenda neza, tukasaba abitegura gina neza gushiramwo inguvu kugira ngo abantu batere intambwe. Mwisano makoperative twararavye usanga ibihugu byinshi byashe makoperative birashika imbere. Kandi makoperative afasha byinshi. Iyo muri ko murakorera hamwe murakundana birongereza nibaza yuko umushya mu inguvu. Koperative ya mbere mu gihugu niyo muri komine Mukiki. Kiretse baduhaye raporo ishasha. Kuko yo irikiraba miliyoni 100. Babahaye 10 bavuga ati nizi mwaduhaye dukurireho. Tubwire iyo tuyashira none duhejeje ko twungutse ayo mwaduhaye tuyashiriye kugira twibandamiza iby'iwacu mutatwishyuza. Numva rero hamwe abantu boshiramo inguvu amakoperative yose agashika ku rwego aronka miliyoni 200 yunguka yuko gihinduka. Yaciye abibutsa ibintu bitatu bikwiye gusonegwa no gukingirwa. Ibintu bitatu bisonegwa kandi birinda gukingirwa mu gihugu. Ubwa mbere ubutaka bw'Uburundi. Umurundi ico cya kabiri. Umurundi ateza gusonegwa kandi agakingirwa. Umurundi ica gatatu amategeko. Umurundi amategeko nini bwite. Urugendo nk'ubwo rukaba rwabandanije no muri komine Mwumba aho naho nyene yabonanye n'abaserukira abandi mu mugambwe CNDD-FDD.